Mungwize ko imbabazi ba mawe wanje n'abashiki banje mugiye kwisangamo. Gusa sindabanka murabizi kandi gahunda no kwisangamo. Mbe mukunda iki bako? Isangemwo. Isangemwo nawe ndakubwira ico bakunda kuko nta wundi azokikubwira atari isangemo. Igitsina gore cyose bakunda ico badafise. Wavyumvise kandi wavyumvise neza niko kuri. Abakobwa bakunda ico badafise. Niwumva mvuze umukobwa wumve ko mvuze n'umugore dukomeze kwisangamo. Isangemwo. Umukobwa niyagusaba ikintu ico arico cyose uri umusore canke uri umugabo ukakibura, nta mugabo azoba kurimwo pe. Ariko mva, umukobwa iyo arinze asaba umuhungu ikintu aba ari ic'agaciro, nta mukobwa azasaba ikintu atari ic'agaciro. Umukobwa rero niyagusaba ic'agaciro kitanguka kimuha, ukikimuha agaciro kigitanzwe karangirana nuko ciswe gwiwe. Aho nyene hari n'uwugira akagusaba ikindi c'agaciro kandi uhejeje kumuha ic'agaciro. Hari n'abandi babanza kwiremba ko tubira akazokigusaba ejo canke ubutaha. Umukobwa naho woba umuhaye ikintu atinya kugusaba ikindi, kandi inyishu yawe ibaye oya canke igitevye, we wahorana plan B yo wagisaba akakimuha kuko abakobwa bakunda ico badafise. Isangemwo. Abakobwa bakunda ico badafise, niyo mpamvu n'ubu ubona afise imishatsi wowe wita ko ari myiza we bitamubumbye. Ayihinduza buri munsi kugira ngo atagumane iyo afise naho iyo afise aba ari myiza. Isangemwo. Umukobwa akunda ico adafise kuko niyo tayobona nziza afise, wewe ntayishimira buri munsi aba yumva yoyihindura, agahindura ingidi n'ibindi bijanye n'ivyo. Isangemwo. Umukobwa akunda ico adafise, niyo mpamvu buri munsi yirirwa muri salon de beauté guhinduza buri kimwe cose kiri kuri we, gukorerwa make up n'ibindi. Isangemwo. Umukobwa uramukunda cane ariko wakumva adakunzwe, kuko waremwe mu gukunda ico adafise yigira inama yo guhitamwo uwundi akundana nawe. Niyo mpamvu ubona agira amahitamo menshi y'inkundo mu buzima, aba ari gukunda ico adafise. Isangemwo. Umukobwa akunda ico adafise. Rabira ku mukobwa afise amafaranga, rimwe na rimwe akunda umuhungu akenye, ariko umukobwa akenye kenshi akunda umuhungu afise amafaranga. Isangemwo nawe. Isangemwo nawe rero. Isangemwo. Umukobwa niwe wenyene ugurira imodoka nziza, inzu nziza, telefone nziza, impuzu nziza n'ibindi vyiza vy'agaciro. Umukobwa acumva ko ivyo bibaye gwiwe, ritaranarenga ivyo biba bitaye agaciro, akumva amenga buri muntu wese arabifise nta birenze wana. Uwo niwe mukobwa ndakubwira. Umukobwa akunda ico adafise. Nubona umukobwa atameze uko uzumukeke, ariko noza umukeke cane, kuko Isangemwo nawe hari bake tuzinanye b'abakobwa n'abamama bazi kunyurwa n'ivyo bafise. Kandi namwe abasore n'abagabo ntimukigira abana beza mwese reka. Namwe ndabazi bamwe bo muri mwebwe rega nimuza munyurwa n'ivyo mufise. Ko biruko tubakure mu bagabo, ko mutanyurwa. Biruka ariko ari nako kandi ndakwibutsa ko gahunda ari yayindi ngo nushaka kugera kure uzujane n'abandi, ariko niwashaka kunyaruka uzugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka, twoye kwijana kuko inzira y'umwe ntishika.